Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'ubutungane igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'inkino igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira ni inkuru nziza ni inkuru iteye umunezero ivuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye ikigongo umumenyeshamakuru Florian Irangabiye uwo mumenyeshamakuru yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 akaba yari yagiriwe n'ivyaha harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu akaba yari amaze imyaka 2 n'igice afunzwe yahora afungiwe mw'ibohero rya Bubanza ido nido ryino nkuru nziza cane ni ngaha kuri no mbonesha kure ntuje kure nayo kandi Bujumbura abapolisi babiri baciriwe kuri hamande bagirizwa gukubita uwurongoye umugambwe sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura niyo yaciriye urubanza abo bapolisi babiri Gabriel Banza witonde umukuru w'umugambwe APDR ari nawe yakubiswe arashima amashirahamwe yigenga yoyo havuga ko ari igikorwa cerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira agateka ka buri munyagihugu abo bapolisi uko ari babiri barengukijwe mu nahi y'ikibiriraho bagirijwe icaha co gukubita no gukomeretsa umwe wese hategerezwa kuzoriha ihadabu ry'ibihumbi 250 y'amarundi nk'uko amasoko yegereye iyo dosiye yabibwiye SOS Media Burundi tunakesha ino nkuru vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi Gitega ubusuma bw'itangwa ry'ikarata ndangamuntu mu gihe hegereje amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 niyo ariko aravugwayo mu nama yo gutegura ishirwaho ry'abagize imirwi yigenga hijejwe amatora mu makomine yabaye ku munsi wa 4 ku mugwa mukuru wa politiki Gitega Musenyeri Evariste Nijimbere harongoye diocese Anglikane ya Buhiga yariyamirije ubusuma buriko buraba muri iki gihe hegereje amatora kubw'uwo musenyeri haramaze kuboneka abantu bafise indangamuntu zibiri canke zirenga kubwiwe umuti ni ikarata ndangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none hariyo yotegerezwa guhasha uwo mugenzo vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Bujumbura ubuzima bwazimvye buriko burabangamira ko ukonsa abakenyezi benshi bibungenze canke bonsa twavuganye mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2028 muri uwo mwaka nyene mu makaritiye y'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura nka Mutakura Buterere Ngagara na Cibitoke bavuga ko badafungura ngo bahage kugira ngo bonse neza abana babo bemeza ko bari mu bukene buzura inzara kandi ko ubuzima bwazimvye bimwe bidasanzwe umwe mu bavyeyi aridoga abahora bavuga ko Burundi ari igihugu gikenye ariko ubu novuga ko ari igihugu gikenye cane niko bivugwa n'umukenyezi ufise uruyoya rw'ukwezi kumwe aba mu Buterere adashobora kuronka amaberebere y'umwana wiwe kuko adafungura neza nk'umuvyeyi yonsa sayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hamugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hama ubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa nyene ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abapolisi babiri baciriwe kuri hamande bagirizwa gukubita uwurongoye umugambwe
sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura niwe yaciriye urubanza abo bapolisi babiri. Gabriel Banzawitonde umukuru w'umugambwe APDR hari nawe yakubiswe arashima. Amashirahamwe yigenga yoyo akaba avuga ko ari igikorwa cerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira agateka ka buri munyagihugu. Abo bapolisi uko ari babiri barengukijwe mu ntahe y'ikibiriraho bagirijwe icaha co gukubita no gukomeretsa. Umwe wese ategerezwa kuzoriha ihadabu ry'ibihumbi 250 y'amarundi nk'uko amasoko yegereye idosiye yabibwiye SOS Media Burundi tunakesha iyo nkuru uko vyagenze. Ivyo vyaha abo bapolisi babiri bahaniwe vyakozwe kuwa 8 Myandagaro guheze. Gabriel Banzawitonde umukuru w'umugambwe APDR wegereye ubutegetsi yarakubaguwe arakubitwa n'abapolisi babiri mu gihe yaratashe iwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Hari mw'ijoro yari muri tagisi rusangi. Uburyo bwo kwiyunguruza bukorwa cane ubu bivuye kw'ikena ryisubiriza ry'igitoro riherekerezwa n'ingorane nyinshi zo kwiyunguruza. Ivyo vyabereye kw'ibarabara ry'igihugu inomero 9 neza na neza ku ruzi Gikoma kw'iyinjiriro rya karitiye Mutakura zone Cibitoke muri komine ya Ntahangwa. Mu bisanzwe umudereva yaratwaye abantu benshi. Abapolisi baciye bamusaba amafaranga, ivyo Banzawitonde yanse. Bivugwa n'ababibonye kubw'uwo mukuru w'umugambwe. Abo bapolisi bategerezwa guca amande bakurikije itegeko rigenga uruja n'uruza mu mabarabara aho kwaka ibiturire. Inyuma yo gukubitwa, Banzawitonde yashanywe mu gasho ka zone Kinama imbere yo kurekurwa bukeye. Amashirahamwe yigenga akorera mu Burundi n'abandi bakuru b'imigambwe bavuga ko ari ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, bagahamagarira igendereza kugira ico rikoze. Vyatumye abapolisi babiri bahagarikwa. Gushima. Mu butumwa bwaciye ku mbuga hwaniro, umugambwe APDR warashimye ingingo ya sentare ya Ntahangwa ukamenyesha ko uwo wurongoye atazokunguruza urubanza. Ku ruhande rwiwe Gerard Hakizimana harongoye Foricone F ishirahamwe rigwanya akamwana wa mama mu Burundi abona ko urwo rubanza rwerekana ugushaka kwa leta y'u Burundi ko gukingira buri munyagihugu wese. N'igikorwa ciza cerekana ko agateka ka zina muntu kubahirijwe mu Burundi kandi ko ata n'umwe ari hejuru y'amategeko. N'abapolisi barahanwa mu gihe bakoresheje ivyo bakora mu guhonyanga agateka k'abantu. Ivyo birafasha cane mu gutsimbataza iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu. Huko akaba ariko yashikirije mu kiganiro yahaye SOS Media Burundi. Mu gihe himirije amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 haramaze kwibonekeza amakosha menshi mu ntara zitandukanye. Bamwe mu baharanira agateka ka zina muntu bakaba bamaze kwiyamiriza ko amashengero n'amadini bidaserukiwe mu mirwi ijejwe gutegura amatora mu ntara ndetse no mu makomine. Nayo mu yandi makuru kandi ni ubusuma mw'itangwa ry'ikarata ndangamuntu mu gihe hegereje amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 i Gitega. Mu nama yo gutegura ishirwaho ry'abagize imirwi yigenga hijejwe amatora mu makomine yabaye ku munsi wa 4 ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, Musenyeri Evariste Nijimbere harongoye diocese Anglikani ya Buhiga yariyamirije ubusuma buriko buraba muri iki gihe hegereje amatora. Kubw'uwo musenyeri haramaze kuboneka abantu bafise indangamuntu zibiri canke zirenga. Kubwiwe umuti ni ikarata ndangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none ariyo yotegerezwa guhasha uwo mugenzo. Umusenyeri Nijimbere akaba amenyesha ko ikiringo catanzwe kuva ku wa 12 gushika ku wa 16 Myandagaro kugira ngo hatangwe amadosiye ku bagize imirwi y'amakomine yigenga ijejwe gutegura amatora sesi ari gito cane, na cane ko kubwiwe ko bategerezwa kurondera impapuro zerekana aho baba. Daniel Manirakiza harongoye umugambwe Sahwanya-Frodebu mu ntara ya Gitega nawe akaba avuga ko adatahura akamaro k'impapuro zerekana aho umuntu aba, akamenyesha ko urwo rupapuro rutari ku rutonde rw'izitegerezwa gutangwa kugira ngo umuntu abe mu murwi sesi. Mu gihe umuryango w'abayisilamu utaserukiwe haba muri seni canke muri sepi, uwurongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu mu ntara ya Gitega Arizadi Minani asaba ko uwo muryango woserukirwa cane mu masesi.
ku ruhande rwiwe kw'izina ry'ishirahamwe AJAP Igitega Protais Icurabuhoro hatera akamo urwaruka kudasubira kwumviriza abanyepolitike bababwira gukora ibidakunda yabasavye kubungabunga amahoro n'umutekano mu vyo bazokora vyose yishura ku bibazo vy'abari muri iyo nama umukuru wa CEPI Gitega Joseph Maniraho yavuze ko urupapuro rwerekana aho umuntu aba rutatuma umuntu akurwa ku rutonde muri sesi ariko ko bose badategerezwa gushirwamwo kuko ibibanza biharuye kandi ari bike cane ibitigiri biva kuri 5 gushika kuri 7 bagize umurwi sesi intara nayo nshasha ya Gitega ikaba ifise amakomine 9 ikazoba ifise abantu 63 bagize sesi ku bwa Yozefu Minani harongoye CEPI Gitega abashimwe bazomanikwa ku migwa mikuru y'amakomine bazorahira kuwa 29 Myandagaro batangure kuja mu mabanga ku wa mbere Nyakanga 2024 iyandikwa ry'abazotora rikaba ritegekanijwe kuva kuwa 22 gushika kuwa 31 Gitugutu 2024 ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza